Turabaramukije inshuti bagenzi musanzwe mudukurikirana ku Muzabibu TV. Isango ni rero ikiganiro ni iki musanzwe mubizi ko nta handi mukuri ibintu byoshe ibintu vy'akanovera bibazanira amakuru meza, amakuru y'abaririmbyi b'ivyamamare mu gihugu c'u Burundi ndetse no muri Afrika ndetse no kw'isi yose. Ni ku Muzabibu TV. Ushobora kuba ari ryambere dukurikiranye, gira subscribe, gira partage, gira like, hanyuma gire comment tubwire ukuntu wakire kino kiganiro, gira partage kugira ngo abantu benshi babone kino kiganiro. Kuri micro ni Protector King nko bisanzwe, ariko kandi nyuma ya kamera hari DJ Sam mwasanzwe bahama amasanamu ameze neza cyane. Uyu munsi rero sindi cyane twagira ubuntu hano kuri micro ndi kumwe n'umutumire umuririmbyi cenda zikara umuririmbyi, ariko muri mwe bwo bataramumenya batamuzi, ariko rero benshi baramuzi. Ariko nshimye ko kano kajyo agafata kabariwe abidondora mushinga ntahe sinzi kari gwaruka turakora mu kije. Okay, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Mwitwa bande musanzwe mukora iki? Okay, murakoze. Izina ry'iwanje nitwa Niyongabo Jamari Muco, ndi umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana. Burya twebwe kenshi turameze nk'abarimu bakubaza ico bazi, je nari ndabizi, ariko rakoze kubibwiye abatari basanzwe babizi. Nuko tutatebeje rero Jamari Muco dufise amakuru meza yuko waje uva mu gihugu ca Zambia, ariko muri kana kanya turiko turavugana twicaye neza na neza ku gataka k'igihugu cacu ciza c'u Burundi, neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Urugendo rwagenze gute? Okay, murakoze. Urugendo rwagenze neza cyane. Niki kintu wahuriye naco mu nzira uvuga uti ikintu mu ngendo zose nafashe carankoze ku mutima? Mu bintu novuga nahuye navyo nuko urugendo narumaze mu iminsi myinshi kuruta iminsi nahora mara mu nzira, nico gituma novuga ati kino kintu carankozeko. Ariko urugendo rwagenze neza. Rwagenze neza cyane. Nuko urugendo rwagenze neza, ariko kandi tugomba tukubaze ni turazi ko usanzwe umuririmbyi, ariko rero umuntu ashobora kuba avuga ati indirimbo za Jamari Muco numva bamuvuga, ariko Jamari Muco ninde? Mu ncamake Jamari Muco ninde? Ibikorwa vyiwe byatangiye kugaragara ryari? Ico kibazo nkunda kukibaza abantu bagitangura, ariko uri camamare turabizi, ariko hashobora ko hari umuntu tugomba dufashe ryo bari ryambera dukurikiranye ku Muzabibu TV wo mufasha nawe. Okay, murakoze. Jamari Muco ni umuririmbyi w'umurundi yavukiye Inyanzarake mu ntara ya Makamba. Arubatse afise umudame n'umwana. Hanyuma Jamari Muco ni umuririmbyi yabigize umwuga kuva mu 2015. Samurakoze. No mu papa afise niho mwihende ko bana hafise fresher, arubatse kandi Imana imwubakiye urugo gwiza. Nuko nihe ndirimbo mu ndirimbo zo turazi indirimbo nyinshi, ariko nagomba tuvugane ku ndirimbo imwe duherutse kubona canke zibiri. Hari indirimbo mwakoranye n'umurinzi wo mu gihugu ca Tanzania yitwa Aniseti Utati. Indirimbo ikugejejehe, indirimbo yitwa ngo iki? Sawa murakoze. Indirimbo ni indirimbo yitwa Twamuinua. Nakoreye mu gihugu ca Tanzania Dar es Salaam, nayikoranye n'umuririmbyi yitwa Aniseti Utati. Ni indirimbo imaze amezi 3 isohotse, ikabimaze kurabwa n'abantu 9,300 barengako, kandi video yayo vuba cyane irasohoka. Wakira gute kuba igikorwa nk'ico kimaze kurabwa n'abantu? Twovuga ko ari benshi dufatiye ku rugero abandi baririmbyi bageze ko kubimaze kurabwa n'abantu bangana uko mu kiringo gito nk'ico, ibintu tutari tumenyereye. Ivyo uvyakira gute? Cenda vyakira neza cyane, kuko ndabona yuko ibikorwa biri mu Imana, kuko ibiri mu Imana byose bigenda neza. Ibiri mu Imana byose bigenda neza. Hariho umuririmbyi ashobora kuba yarakoze indirimbo mu gihe kirekire akaba atarakwiza abantu nk'abo, uwo twavuga ko atamana afise. Uyu arakora kandi Imana irakora, kandi Imana ntitangira carimwe. Bisigura yuko yo arindiye yihanganye nawe nyine azogira ahashitse. Uti no kugira umwete hamwe no kwihangana. Yego. Nuko inyuma yiyo tubona muyikurikije indirimbo ivuga ngo urakora no kuvuga iki? Urakora ni kuvuga yuko umuntu ari mu gikorwa kanaka, umuntu afashe ingingo yo kuvuga ati ntanguze project kanaka, ubu uri kurakora. Bisigura yuko n'Imana iri muri project yo gukiza abagwaye, project yo kuduha amafaranga, project y'abantu bari mu bibazo kubivamwo. Urumva yuko Imana iri kwirakora ibitangaza. Abantu bibaza ati yakora ibitangaza kera, ariko nuno musi Imana iracari kwirakora. Muco abariko baradukurikirana, hariho umuntu amvuniye akagohe ati turakeneye agapera twumve neza iyo ndirimbo kugira tuce tuja, kuko mu kanya tukubaza aho twoyisanga kugira ngo abandi nabo batasanzwe bahamenye baje kuyirabira. Ushobora kuduha agapera gatoya kuri iyo ndirimbo urakora? Urakora ibitangaza yewe mwami. Wow.
urakiza abagwaye yewe mwami. nuko ndazi muraryohewe cyane mwebwe muri kumuradukurikirana. Iyi ndirimbo uyikeneye cyane urashobora gucaca kuri account ya Jamali Muco. Mbe hajya indirimbo zawe zikenera Jamali Muco iyo zisangahe? Indirimbo zanje uwo zikenera arashobora kugenda kuri YouTube akandika Jamali Muco, indirimbo acazironka bitagoranye. Yego canka akagenda kuri Google akandika Jamali Muco bacamuzanira indirimbo ziwanje arazitora, canke kuri tubidi.com canke kuri Waptrick. Aho hose arazironka. Ndibaza baravyumvise, murazumvise muza gukura indirimbo za Jamali Muco. Mwibuke ni mwaja kuri account yo kuca mugira subscribe nukire mugira na partage kugira ngo ntimuhezagirwe mwenyene nabo bahezagirwe n'indirimbo za Jamali Muco harimo urakora twamwinuwa Mesia n'izindi nyinshi je narazibonye numva ndahezagiwe cyane. Nuko Jamali Muco mu gihugu ca Zambia birakorera gukorayo igihugu cyo guhimbaza Imana mu gihe atari igihugu wavukiyemo. Muri make novuga yuko atari ibintu vyoroshe kuko haba ku ma televiziyo yaho canke ku maradiyo ngiye gutanga ikiganiro ndizera yuko ntisanzura nkuko ndiko ndisanzura n'umunsi n'abariko barankwirikirana, nubwo novuga ururimi rwaho sindaruvuga asampurusa bahezagirwe nkuko bariko barahezagirwa muri aka kanya barundi bariko baranyumva mu Kirundi. Yego Jamali Muco kugira ngo abantu bemere neza kuri mu gihugu ca Zambia aramutsa abazambia nka babiri mu rurimi rwo kizambia. Mwashibukeni bisigura gwiki? Mwaramutse mwashibukeni cyo kugira ndaciga no manzo wanza kuza muri Zambia nawe uri kuradukurikana kugira ucike uzomurondere Jamali Muco arazi byinshi mu ndicanye n'ururimi. Hari cyane mbese ngo hari indimi nyinshi ubwo n'ururimi bita ururimi ruki? Urubagwita ikibemba. Ikibemba? Chibemba. Arico ikibembe. Twari tuzi ko ikibembe kiri muri Kongo. Ariko kivugwa cyo kimwe mugabo ntibiri muri pronunciation gusa niho bigenda bitana gukebuke mugani byo nico kimwe karagaciye muri gatwigire muri music. Nuko uraje urahise mu gihugu cy'u Burundi dufise amaradio menshi n'abamenyesha makuru benshi batandukanye bakwakiriye gute? Mbe ibiganiro warose ibiganiro ku rugero wipfuza kugira ngo noneho sinzi ry'abarundi wasize mu gihugu bamenye ngo Jamali Muco yaragarutse mu gihugu? Mu Kirundi nubwo ikirundi kigoye bavuga ati intuzeye ishamba rikenisato ari uko mutayigize ngo nta mwongo uburi sati bidahitse. Nari bagena imigani rero bisigura yuko abamenyesha makuru ntiboshora kunyakira ku rugero nipfuza kuko bose ntibafise umutima umwe. Muri kano kanya mwanyakiye ngaha kuri iyi TV hariho n'ayandi ma TV noshobora gusaba interview canke tuganire bakanyankira canke bakigira nkuko batambona n'abandi bashobora kubona ati uyu muntu arafise talent reka twumve ibikorwa vyiwe twumve ivyamuzanye mu Burundi. Yego Umuzabibu TV twebwe ntitukumira ntiturabanura ku butoni. Umuntu wese afise impano tubona ko afise ingabirano turakora ico dushoboye kugira ngo tuyiteze imbere ishike kure kumbura ifashe n'abandi benshi. Nuko nayahe nakahe kamubotera abamenyesha makuru canke bakora ku mateleviziyo atandukanye ushobora kuba witura kumbura ari n'abandi barundi babitura ariko ntibakirwe nkuko bavyifuza? Jewe akamunotera abamenyesha makuru no babwira yuko bakwiye gushigikira abaririmbyi bose, yaba umuririmbyi gitangura yaba abaririmbyi bamaze kumenyekana bakabashigikira kandi bakabashigikira bataravye intara canke umutumba canke amadini bavamwo. Bagira urukundo bakunda abaririmbyi bose bato nabakuze. Akamo ndizira neza karabashikiriye mukunde bato nabakuze mutaravye intara amadini ntitwavuga ngo imigambwe kuko urumva nyene ntibijanye n'iki kiganiro. Ariko kandi hariho n'abantu barobanura bafatiye ku migambwe ariko mu gihugu cyacu kitacubona ivyo twarabirengeye. Nuko twese turi mu rugamba ko guharanira amahoro n'iterambere ngo umwazi dufise mu gihugu cyacu no ubukene ibindi byose bimeze neza cyane. Nuko hanyuma imbere yuko dusozera kino kiganiro nibihe bikorwa wateguye gukorera mu Burundi imbere yuko usubira mu gihugu ca Zambia? Hanyuma hariho shooting video zishika kuri 2 naje gukora harimo n'indirimbo nakoranye n'umuririmbyi yitwa Prote Nkurikiye sinzi ko ari wewe turiko turaganira. Nibaca kuri YouTube bakandika Prote Burundi baraza kumenya kare jewe canke kare wundi muntu baraza kuca bacaje muri commentaire barabe neza ko ari jewe nuko ari wundi. Sawa urumva yo twakoranye n'umuririmbyi yitwa Prote Nkurikiye
hanyuma hariho n'indirimbo nakoranye n'umurimvyi ya Aniseti Butati, nzokora shooting video ndamurungikire project, hanyuma nawe amarize. Hanyuma naje no kurondera Nzeyimana Mukombozi kuko ndafise indirimbo twakoranye ya gospel kugira ngo nawe dukore shooting video iyo ndirimbo. Muri make ibikorwa vyanzanye mu Burundi ni nk'ivyo. Sawa murakoze. Murakoze namwe Mukombozi waraje kugira ngo umurondere mukorane shooting y'indirimbo mwakoranye, indirimbo twayumvise, indirimbo imeze neza cyane. Nuko byarakoraye kumuronka uba waramuroze cyangwa uracamurondera? Mukombozi kugira ino saha ntiturabona namasuku yandi kuva ngeze mu Burundi, ariko kuri apere, ku ma telefone, ku ma message, kuri Facebook tugumina tuyaga, ndizera yuko atakibazo na kimwe. Twizere vuba ko igikorwa camwe na Mukombozi video tuza kuyibona isa neza cyane nkuko dusaga tumenyera ama video mukora aba ari ku rwego mpuzamakungu. Ego reka tuvyizere kuko gikuru ni gusenga Imana, kuko urazi yuko kira kintu ni Imana, kuko nubwo kitokunda mu kindi gihe bizokunda. Ego mukurangiza rero nakaye kajambo wo bwira bari kwaragukurikirana cyane cyane kubatera kamo, kuko urateye imbere turabize mu muziki ndetse no mu buzima bwa misi yose urateye imbere, ivyo nitwo bihisha, ariko kandi nta muntu agezaho yumva ko agejeje, umuntu aguma kenera ubundi. Abafanzi bawe nakaye kajambo babwira? Abakunzi b'indirimbo zanje no babwira yuko ujya mutima w'urukundo bafise wo kuguma banshigikira ko bobandanya bakambera ba ambassadeur beza, kuko nimba ari Muyinga indirimbo yiwanje sinzoshobora kuva Inyanza rake ndayitware Muyinga ati tora indirimbo, sinzova Inyanza rake canke Zambia ndayitware Ngozi canke mu Kirundo, bonyene nibo bazozishikanaho. Ico ni cambere. Ikigira kabiri, indirimbo mperuka gukora yitwa Urakora, ni indirimbo nakoranye n'Imana. Iyo ndirimbo ugiye kuri YouTube ukandika Urakora by Jamari Muco ukayumviriza, nimba ugwaye sibyo cukira. Vyakweri? Yego kweri. Benshi bariko baravuga ko bariko barakira ingwara zitandukanye. None rero nico gituma abantu bogenda kuri YouTube bakandika Urakora by Jamari Muco, ibibazo bafise bizusha bihera. Bica birangira mu izina rya Yesu. Mugo ugiye utabifise ukwizera ntibihavaho. Genda ufise ukwizera. Uvuga ati ngiye ndafise ukwizera ati ngiye ngomba nkire. Indirimbo Urakora izo igukiza. Nuko bakunzi bacu baravyumvise, ja muri account ya YouTube wandike Jamari Muco, hanyuma uraca kwa canke wandike nyene kwa kundi wandike Urakora by Jamari Muco. Indirimbo yiravye yitwa Urakora, indirimbo nziza cyane, nce ndamaze kuyumviriza. Uraza ko cuhinyuza byavuze ko bikora canke bidakora, ariko ico nzi nuko bikora kuko jambo ry'Imana nuko. Barayumvise? Cyo narayumvise. Malaria wari ugwaye inyonko ntiyaciye kira. Ya naciye nkira ariko bivana no kwizera nari mfise. Mbe ujya muneka aragukurikirana muka agikeka ati mbe hashize ntavuze uko no kuri canke aratubesha bamubwira iki? Umuntu agikekeranya urakora vyumva. Nahamere nka Toma, nabe nka Toma ahubwo. Nagende kuri YouTube yishikire ko yandike Urakora by Jamari Muco. Yumviriza iyo ndirimbo niyatakira azogaruka azondondera, ahubwo ndatanga na nimero za telefone. Bazoce bandondera bavuga ati nyamara waraduhenze, ariko ico nziko nayikoranye n'Imana, kandi ugize ukwizera urakira mu izina rya. Ariko Muco tugaruke gatoya, izindi ndirimbo ntibazikorana n'Imana, Urakora niba bakoranye n'Imana yonyene. None urumva Urakora ni korabo nakoranye n'Imana. Yego haje harimo n'ijwi ry'Imana, harimo n'ijwi ry'Imana. bakoze Muzayibu TV, nuko muje kuri account ya Jamari Muco, ivyo binavuze murabe ko ari ivyo, muzoca muzo telefone mutubwire ko ari ivyo, ariko je ndizera ko ari ivyo kuko umukozi w'Imana ntabwo ahora besha. Nuko ikiganiro twaye twabateguriye nuko ndabona ari hakigiye kurangira kuko umwanya wahariwe kino kiganiro sa n'uburangiye, ariko Jamari Muco dukundire igihe usigaje hano mu gihugu cy'u Burundi nitwasubira kugukenera uzotwitaba. Sawa murakoze, hanyuma niyo mwasubira kunkenera jewe nzokwitaba, kandi kujya navuze ati abamenyesha makuru mushigikira baririmbyi bato n'abakuze, naco gituma namwe no batera kamo kuko turi kumwe muri kano kanya. Murabe nabajye baririmbyi bacaruka mu batumire kuri iyi TV nabo bagira amahirwe yo kuvuga ivyabo. Sawa murakoze cyane. Umuzayibu TV imiryango irogure ni kwa kundi nyene dukorera mu bumwe n'urukundo, ntiducangura nuko ni kujya nyene ibiganiro biryoshe, ibintu byinshi bidasanzwe muzobisanga ku Muzayibu TV. Mwakoze gufata kanya ko dukurikirana, mwakoze kubana natwe, turashimiye mu cameraman wacu atuma isana munyenezi bashikira zimeze neza cyane, none DJ Sami Prote turakingiwe kuri micro, ariko kandi n'umutumire twari kumwe Jamari Muco. Sezera badukurikiranye.
Okay, sawa murakoze. Hanyuma ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe ko kudukwirikirana. Imana ibahezagire. Ndazi yuko kino kiganiro cyabahezagiriye kandi ndazi yuko abagiye kuri YouTube bose bagiye gukira ingwara, bagiye kuronka n'amafaranga kuko mugiye mufise ukwizera byose biraboneka. Ego. Murakoze cyane, turabashimiye kandi turabikebanuye, mwakoze kubana natwe. Akacyoshe no kagiye gasigaye ngaka Muzabibu TV no muzogasanga tusubire kuduhure mu kiganiro gikurikira. Imana ibaho umugisha, mwarahezagiwe cyane. Ciao.